Sowa Store murakaza neza. Mbe waruzi ko abagore ayo bazanye urufu, Agahinda, intuntu, uburuhe, umubabaro no guhangayika vyose vyatewe n'abagore. Ukuri reka tugushakire mu bitabo bitatu, Bibiliya na Korani n'igitabo Source d'Orgueil ca Dr. Irambona Jankovic. Imbere ya vyose ndagusabe ukore sabone nimba utarabikora. Sowa Store murakaza neza. Tutaraja kure waruzi ko uwitwa Samusoni yahitanwe n'umugore wavyumvishije neza byanditse mu gitabo ca Bibiliya mu gitabo c'abacamanza ikigabane ca 16 ku murongo wa 19. Uwitwa Samusoni uwo yahitanwe nande? Yahitanwe n'umugore. Waruzi ko uwitwa Yohana yaciwe izosi n'umwami Herode kubera umugore wa Filipo? Wavyumvishije neza byanditse muri Bibiliya muri Matayo ikigabane ca 14 ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 8. Uwitwa Yohana yaciwe izosi ahicibwa n'umugore, ahicibwa kubera itegeko ryatanzwe n'umugore. Nivyo wavyumvishije neza. Umwami Herode yashimye umugore wa mwene wawe uwo bita Filipo, maze Yohana aramubwira ati ni kizira, ni ikosa kuba woshobora gutora umugore wa mwene wanyu kandi banje no kumugandagura. Yohana amushira mu ibohero. Uyu mugore ababazwa no kubona Yohana yasaye ko Herode amurongo, maze habaye ibirori. Umukobwa w'uyu mugore umwami aramubwira ati isaba ikintu cyose ushaka. Ico yahise asaba yavuze ati zana umutwe wa Yohana, kubera yuko Yohana yitambitse urukundo rw'uyu mugore n'umwami Herode. Uwo abarahitanwe ahitanwa n'umugore. Waruzi ko Imana yabwiye Adamu ko azojya arushe kubera umugore? Wabyumvishije neza. Imana yabwiye Adamu yuko azojya arushe, impamvu ni kubera umugore. Azorima acoke indugumba imurenge kubera umugore. Imana ati Adamu uzokwamana umunaniro kubera umugore. Imana ati Adamu uzopfa usubire mu ivu wavuyemo kubera umugore. Reka mukanya turabe aho byanditse. Ariko ndakwibariza, nimba ataco bigutwara gufyonda ahanditse sabone ukagira subscribe, urayibuzwa neza. Sowa Store murakaza neza. Reka turabe aho byanditse. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza aturihe. Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Uhoraho aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri cya giti nakubujije kujyako? Uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku bya cya giti ndarya. Uhoraho abaza uwo mugore ati ico wakoze n'igiki? Uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndarya. Uhoraho abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije? Ati ntuzi ukijyeko uzaniye ivu umuvumo, uzokwama urya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe, rizohora rikumerera imikere. Wabyumvishije neza. Handitse hati rizohora rikumerera imikere, rikumerere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Kwirirwa urabira akuya. Wabyumvishije neza. Kwirirwa urabira akuya niko kuzoguhesha ibyo kurya. Uzurinde usubira mu ivu kuko ari ryo wakuwemo. Uri umukungugu kandi umukungugu niwo uzosubiramo. Ivyo bigaragara mu gitabo ca Bibiliya Itanguriro ikigabane ca 3 ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 19. Ngaho aho uburuhe, ibyago, agahinda, intuntu, abantu kwirirwa bararuha, kwirirwa bararima barondeza ibyo bafungura, ngaho byafuye. Imbere yuko ibyo ngivyo biba, Adamu na Eva ntibigera barimo. Bari bibereye mu itongo rya Edeni bakarya ivyamwa, bakamura, bakimbererwa neza. Ariko inyuma y'aha ngaha aho uyu mugore yitwa Eva ahendeye umugabo wiwe Adamu akamwosha bakarya, Imana yabwiye Adamu ati ugiye kubira intuguta, uzoruha, uzodurushe, uzorima, ivu rigiye kukumerera imikere, rikumerere imitovu kandi uzohanganye. Ngaho aho byavuye. Sowa Store murakaza neza.
bagabo. Dr. Irambona Jankovic mu gitabo ciwe yise Source Dogere avuga ati 98% by'ubwami bwabayeho bwasenyutse kubera abagore. Nibyo wabyumvishije neza, hari ubwami bwinshi bwaciye ngaha kuri ino si, ndetse harimo n'ubwami bukomakomeye cyane. Dr. Irambona Jankovic mu gitabo ciwe yise Source Dogere avuga ati 98% by'ubwami bwabayeho bwasenyutse kubera abagore. Nibyo wabyumvishije neza. Mu gitabo cyitwa Fatihul Bari c'abayisilamu handitse ko ibigeragezo abanya-Isirayeli bose bahuye nabyo byamutse ku muntu w'umugore. Nibyo wabyumvishije neza. Ibyago, intuntu baho n'agahinda abanya-Isirayeli baciyemo, ivyo byose byabyo byamuka ku muntu w'umugore. Korani ni igitabo gikoreshwa n'abayisilamu. Muri gitabo cya Korani ikigabane ca 64 ku murongo wa 14 havuga ati bamwe mu bagore banyu n'abasi banyu mwicunga. Ivyo byanditse muri Korani ikigabane ca 64 ku murongo wa 14. Bamwe mu bagore banyu n'abasi banyu muricunga. Bamwe mu banyeshuri ba Dr. Irambona Jankovic bati none ni kubera iki dukunda abagore tukaryamana nabo tukabana nabo ndetse tukanezerezwa no kuba turi kumwe n'abagore? Maze Dr. Irambona Jankovic muri kino gitabo ciwe Source Dogere abanyeshuri biwe yarahejeje arabahinyisha arabishura arababwira. Bari bamubaje gute? Bari bamubaje bati none ni kubera iki dukunda abagore tukaryamana nabo tukabana nabo ndetse tukanezerezwa n'abagore tukishimira kubana n'abagore? Dr. Irambona Jankovic nawe acarabishura harababwira ati twese dukunda ubuki kandi inzuki ziraryana. So story murakaza neza mugire sabone watarayikora. Iyo niyo nyishu ya Dr. Irambona Jankovic. Yababwiye ati twese turakunda ubuki, mugabo nubwo dukunda ubuki ruva mu nzuki kandi inzuki murazi ko zijyana. Ubwo kubasobanukiwe ibisobanuro bya Dr. Irambona Jankovic mwumvikana. Umwanya umwe abagore ni beza, mugabo nubwo bari beza abagore bajyana nk'inzuki. Kuvuga ngo bashobora gukorera akantu nk'akakorewe Samusoni twayibonye muri Bibiliya, nk'akakorewe Yohana twayibonye muri Bibiliya. Swahili bacavuga bati hakuna mukate mugumu imbere ya chai. Ese wumva Swahili? Nta mukate ugumye imbere y'icyayi. Ku mukate wugumye kose ubushize mu cyayi umukate uroha umuntu akawumira woroshe kubera ko bagiye mu cyayi. Uko wugumye kose ntuburashika mu cyayi. Abumvishije mwabyumvishije, we uri mu babyumvishije. So story murakaza neza mugire sabone ku batarayikora. Nitwa Sowa ndabakunda, murakagira amahoro n'amahonda, itekane mu mutima no mu bifuko. Hasi Victoria siempre.